Isabato nziza ku bakunzi mwese ba B-Info Plus aho muherereye hose, ndabaramukije. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu. Kubarutse isabato namwe ndabifuriza yuko imigisha Imana yasezeraniye abayikunda ku munsi mwiza w'isabato namwe bashwaramwo ndetse n'imiryango yanyu. Turi kwigenekerezo rya 30 ukwezi no kumunani mba ntihenze. Umunsi ni samedi aho bamwe n'abandi bita ku isabato. Ushimye kuza muri kino kiganiro kugira ngo tuganire kuri bimwe n'ibindi. Tumaze iminsi tutariko turabashikiza amakuru mu buryo buramvuye, mu buryo twabise tubashikizamwo kubera impamvu twababwiye, ariko turizera yuko vuba cyane ibintu bigiye gusubira mu ngiro kugira ngo tusubire kubashikiza amakuru mu buryo twadusanze cyabashikizamo. Niyo mpamvu ubu amakuru menshi tuko turabahereza twifashisha bimwe n'ibindi amakuru abashikijwe bamwe n'abandi kugira ngo dushobore kuyabasangiza mu gihe tutaronka umwanya uhagije kugira ngo dushobore kuba twasesangura. Amakuru novuga ari à la une, amakuru ari ku mwanya muri kano kanya ni inkuru zikomeje gusakara mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo, ndavuga muri Kivu yose, yaba y'amajepfo canke y'amajaruguru. Hariko haravugangwa inkuru y'intambara zatanguye mu ntango z'indwi duhejeje hajya muri Haut Plateau. Ni inkuru irimwo ibinyegezwa byinshi cyane rwose, ariko uko umunsi ugenda niko tuza turababwira kamwe n'akandi ku bijanye n'izi nkuru cyangwa se n'izi ntambara zabereye hano muri Kivu, muri Sud Kivu, plus précisément mu misozi miremire aho bita ngo ni muri Haut Plateau. So magingo aha tuvugana muri Minembwe, neza na neza muri centre, FDNB Wazalendo hamwe na FARDC bariko baragaragaramo cyane, aho ndetse byemezwa n'abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se abo mu muryango w'abanyamurenge. Ngira ngo benshi mwarakurikiranye ikiganiro Colonel Rugabo yashoboye gushikiriza, aho yavuze byinshi bitandukanye ku biriko biraranga izi ntambara ziriko zirabera hajya muri Haut Plateau. Usibye ko yashizemwo amarangamutima menshi mu gushaka gushimangira cyane muri bimwe bari bamaze iminsi yo kuravuga yuko FDNB yoba yarateguyeho nyabwoko ku muryango w'abanyamurenge, rero ko ari byo baba bariko barashira mu ngiro. So mu kanya iki kiganiro mu byo buramvuye naza kubashikiriza inyuma ya commentaire ngo bangire gatoya kugira ngo muze kuvyiyumvira neza. Nawe aremera ko bariko barahura n'akaje karamana hariya mu misozi ya Minembwe, nubwo gusa adatobora neza ngo yuko bariko baratakaza ku rugamba, ariko nk'umusirikare amajambo yavuze murumva yuko bagize ikibazo. So ntarinjira neza mu idonido y'ikiganiro yakoze uyu Colonel watwigwaneho Rugabo, hariho ibintu ngiye gushikiriza abantu bo hakurya Kanyana, ndaza no kubishikiriza abantu bo mu muryango w'abanyamurenge. Mes chers amis, ni mugabanye guhenda abana banyu mubabwira yuko kuja ku butaka bwa Kongo guhangana na leta ya Kongo ko ari uburenganzira bwawe. Nta burenganzira abanyarwanda mufise bwo kuja guhangana na leta ya Kongo, ntabwo n'ubukunzi bw'inda gusa bw'ababarongora. Mugacero mugereka ko akantu uvuga ko kabi cyane gusumba wanashaka gakunze gukoreshwa n'ibyihebe abateroriste mu kubumvisha yuko nibagwa ku butaka bwa Kongo, nibapfa baguye ku butaka bwa Kongo, yuko bazoba babaye intwari. Mu by'ukuri abo bana b'u Rwanda bariko baragwa ku butaka bwa Kongo ni intwari gute? Ni intwari bigenze gute? Biciye hehe?
ndafise video zigera kuri zitatu nimba atari zine z'abana b'u Rwanda murantunga z'abana b'u Rwanda bafatiwe mu mashamba ya muri ho plateau biturutse kwihababuka bahuye naryo kwiyungabana bahuye naryo rivuye ku bitero byakozwe na FRDC iri kumwe na Wazalendo hamwe na FDNB. Mu by'ukuri barakoze ibitero biremereye cyane, muraza kubyumva uyu colonel watwigwaneho rugabo yavuze yuko n'amagingo aya za Rugezi Rugezi Minembwe hariya hose ho plateau mu kirere haguma hari patrouille y'indege zitagira abapilote za FRDC, ni kuvuga ziguma zirondera ahantu umwansi yoba yinyegeje. So bivuze ngo rero mu bitero byabaye barakubise kabisa biteye ubwoba ibirindiro by'inyeshamba. Amakuru maze kuronka neza na y'ibirindiro byari aho bita kuri rompwe hashoboye guca hapfa sur place inyeshamba zo hakujya Kanyaru 57. Ibyo ni biziga byari hajya kuri position 57 sur place. Ni mu maposition arenga 8 bagabye ku bitero ku munsi wa Mercredi. Ibindabwa bya Mercredi gusa ibindi ababwiye abaguye haje. So nimba kuri position imwe haguye abantu 50 muri position 8 byagenze gute? Hariho abariko baratoragurwa mu mashamba bahungiyeyo ukubera ko basanzwe batazi ubujya buce na karere étranger kuri bo babakuye mu Rwanda bazana directement hajya muri ho plateau naho bametriza bariko baratoragurwa n'abawazalendo. Tureke bakomeza gutoragurwa, hariho nabandi bariko biripotinga barabonye yuko bakurikiye ubwije, barabonye yuko atasaganirizo, barabonye yuko ataco bariko barashabokora, bari ripotinga nigitigira nyamwinshi bakomeje kwiripotinga ku birindiro bya FDNB, ku birindiro bya Waza, ku birindiro bya FRDC, kandi babakira neza, babakira bien. So naje muri kino kiganiro juste kugira ngo nze vraiment ndatanga impanuro ubu ku banyamurenge. Mes chers amis, narabahaye ama video ejo n'ama audio ya bene wanyu b'abanyamurenge bariko batanga impanuro, barerekana ingene nabo kera bari ku rugamba hagira babona ko bidakunda bakamanika. Mu bisanzwe mwebwe ikiriko kirabica magingo aya nuko bababesha yuko mugomba kuba intwari, bakababesha yuko mugomba kugwa ku rugamba. Yameni, reka kubeshwa, nta kintu namba muri ko muraharanira muri izi ntambara zatangujwe n'igihugu cy'u Rwanda. Nothing. Mwari musanzwe mwibaniye neza na FRDC, ntabyo mwapfa. Mwari musanzwe mubayeho neza, mwifitiye umuhari wanyu twigwaneho n'iyindi tandukanye yabarindira umutekano. Nta n'umusi n'umwe FRDC yari bigeri bagaba ko ibitero. No mu gisirikare cya FRDC hasanzwe harimo bene wanyu b'abanyamurenge, harimo abajeneho, harimo abaofisiye. Muri government ya Kongo harimo bene wanyu. None kubera iki muhendwa n'akamanyu k'umutsima abo hakujya Kanyaru bariko barabemerera, bagaca banabarema mu mutwe nuvuga ibintu biteye ubwoba yuko ngo mugomba kwitwa intwari muguye hajya ku butaka bwa Kongo? Nimugarukirize ngaho. Muramaze kubona uburorero butandukanye, muramaze kubona uburorero bwinshi yuko ibyo muri ko murakora bitavanze. So izi ntambara rero zabereye muri ho plateau, muri za Rugezi, Itombwe, za Mikenge n'ahandi hatandukanye mu micungaro yaho. Nizo nje kuvuga ko gatoya. Izi ntambara zabaye mu gihe abakunzi novuga b'intambara bashigikiye uruhande rwa kujya Kanyaru ziranyeshamba bariko batangaza yuko Uvira igiye kubato, berekana yuko wanashaka na Uvira maze kuzunguka, ariko babahisha yuko
nabo nyine ubwabo bazi neza yuko bidakunda ko bahonyoza ikirenge muri Uvira kiretse igihugu cy'u Burundi aricyo kibahaye ubwo burenganzira. Bakomeza kubereka gusa yuko ngo kuva za Rucuro, za Sake, Minova, za Goma nande abarundi bari bahari. Ngo rero ngicatumye babakuru hariya hose na Uvira barayihaba ko imesheza biriya bisagara byose mwafashe mu kwezi kumwe. Za Sake, Minova, Rucuro, Goma, Bukavu mu kwezi kumwe. Ariko kuva mu kwa kabiri ukwezi kumwe ni kurahetse muracakirikimba muva aha muri Katogota mushika Uvira byanze. Abasirikare banyu benshi barahahoneye, bagenzi banyu murabizi ko baguye za Kaziba, murabizi ko bari kwaragwa muri Ho Plateau murondera gusa gushika muri Uvira, ariko mwabonye ko bidakunda. None kubera iki mudacurura ubwenge bwanyu? Erega ubwenge bwanyu buracuramye, sinzi ko muriko murabibona, ubwenge buracuramye. Ni mu bucurure gatoya murabe, mu bucurure murabe yuko bikunda ko Uvira mu ifata, mu bucurure stile ubwenge bwicuramye ntabwo mushobora kubona. Ni mu bucurure gatoya murabe Uvira mu ifata bigenze gute. Ntaho byoca ntibikunda. Uvira nta mufata abarundi atari bo bayibahaye ntigikunda. Mbugura icoborohera cyane gusumba nuko mwofata igisagara cya Bujumbura gusumba Uvira. Nico coborohera, ico ni mucumva. Nimba mubona mwofata Bujumbura aho la vraiment mwamusamehwe ko mwofata Uvira, mugabo stile mubona ko Bujumbura atamufata, ni mureke kotsa uburo, ni mureke guhenda abo bana bakujya Kanyaru nabo bana b'abakongomani. Nta Uvira mushobora. Abo mwari mwahenze baze kwipositiona za Rugezi, za Itombo bari he? Abatafuye bariko baratoragurwa aho bari bahungiye mu mashamba. Abandi nabo baguye muri kijya kibira chama Amatundu, babuze ingene bavayo, babuze aho baca, ibikoko biriko birabajya. Ubugize ngarasero umutwe wazendera irawumena. None iyo Uvira muyiga kwiki? Ni muhagarike, ni mureke kubabesha ngo ni intwari, ngo nibagwa ku butaka bwa Kongo bazo bari intwari. Ntibikunda. So mumbabarire, ndagomba mvuge gatoya ku by'ikiganiro uyu Colonel Rugabo yakoze, aho novuga ko ni ikiganiro mu by'ukuri yagikoreye mu buhungiro ahantu yahungiye, kubera nawe kambi yarimwo barayishwanyaguje kabisa, yarahiye hamarahunga. Ngira ngo murabibona, ni ikiganiro ndaza kukibashirako yagikoze agifise nihababuka, agifise n'uruyashu, aho yahungiye mu ishamba avuga amajambo novuga yamuhe anatandukanye, anabaza n'ibibazo leta y'u Burundi. Mugabo ngo ndamwishura ikibazo kimwe gusa yabajije, musango ni ikibazo kimwe yabajije, nico mwanda mwishure kumbure n'abandi mucumbireho, aho yabajije ngo leta y'u Burundi irongowe na Son Excellence Neva murondera iki kuri twigwaneho ntabwo irigera iza mu Burundi kubatera. None mwirondera kwiki? Iki ni kibazo nawe yinasanzwe azi. Mu by'ukuri nuko yaciye arenza ko avuga ko ngarazi yuko abarundi bafise gahunda yo kwica abanyamurenge, ngo bishuka yuko bazobamara. Agacongera ko ata muntu ashobora kumara abanyamurenge, ukubera ko ngo bica babiri hakavuka igihumbi, n'ayandi majambo menshi avuga atandukanye. Ariko aho ngomba kuvuga naha ubwa mbere, ubu se abarundi burondera kwica abanyamurenge ntibohera kubari hano mu makambi y'impunzi, sibo bohera. Mugabo uyu mukoloneli n'abavyumva kumwe nawe, ndabasabe baganirize abanyamurenge bari mu Burundi, bababaza ingene babanye n'abarundi, bababaza ingene leta y'u Burundi bafashe, bababaza ingene
umutekano wabo mu Burundi woba wubahirije. Kumbure baraza gutahura yuko ibi uyu koloneli watwigwaneho yari karavuga ubwa mbere bitewe ntihababuka kumbure kuko yarabonye umuriro kabisa tucemeranye yarabonye umuriro cyo naco marira yarumvise umuriro uremereye yarawumvise niyo mpamvu yavuze amajambo asa nk'uwaguye igihumura ubwenge butaraza ku mwanya kuko bibaza yuko hajya bari ari muri blende hadashobora kumenwa kumbure ariko yagiye gusanga ubu yarahavuye hari babandi yita abansi biwe badashobora kuba bahagera magingo aya muri Minembwe nabivuze za Rugezi za Itombwe za Mikenge n'ahandi hose hari aba FDNB hariyo aba Wazalendo hariyo FRDC kandi ibice byinshi byo muri ubwo burere bwose meje kuvuga bifiswe n'aba meje kuvuga ko ari FRDC so ariko impamvu yatumbereje urutoki kuri FDNB nuko kumbure arazi ngene FDNB imeze arazi ubushobozi ifise nubwo yakikirije akazunguruka ngo mwibuke ko ngo babirukanye kuva za Rucuro za Goma n'ahandi ngo nahi iwacu ntabwo muzohashobora ariko arabona yuko nawe bahashoboye ziya n'imvugo za gisirikare zo kudaca umutima ababakurikirana mugabo abari muri bujya buce izi ngabo za leta y'u Burundi zimaze guhonyora baramaze kubona yuko FDNB idakinishwa baramaze kubona yuko ahantu igeze atamanyanga habera so niyo mpamvu ngoma garuke kandi mu kugira ngo ndabashire mu video y'uyu koloneli Rugabo wa M23 niyo mpamvu ngoma mvuga amajambo akurikira ibi bintu twigwaneho iri kirakwegeramwo aba basore b'abanyamurenge aba bana b'abanyamurenge mu byukuri n'urupfu ariko arabakwegeramo nta kindi izi mbunda bariko barabahereza n'urupfu bariko barabaha abaswahili abakoresha mu giswahili bavuga ngo imbunda bayita siraha sibyo ijya ntabwo ari umunezero kuyitunga guys gutunga impoho ubutunzi urupfu kuri wowe hasa rero mwebwe muri ko muraziha abana banyu abasivili abene gihugu mukabashamo izo ntambara ideologike zanyu no kubica FDNB ntabwo yagiye kwica abanyamurenge iri muri Kongo namana yivuze kuri double mission bagiye gufasha FRDC gutuza imigwi y'iterabwoba biri muri Kongo twigwaneho mwaradeclaye clairement yuko mugiye gufatanya n'umugwi w'iterabwoba wiswe nde M23 wo hakujya Kanyara n'ishamba za kujya Kanyara ubwo namwe mwahisemo kwitwa INYESHAMBA mwahisemo kwitwa umugwi w'iterabwoba none mutinyira iki guhangana n'abaje gutuza imigwi y'iterabwoba namwe musanzwe muri umwe mu migwi y'iterabwoba umuti numwe kandi biri clair ni mushiri impoho hasi déposez vos armes murabe yuko iyi FARDC isubira kubirukako wapi ntibirukako kandi ntibabimura mu matongo yabo muriko majanga mugakoma induru ngo bagomba kubimura ngo kandi hariho mu mutungiye imiryango yanyu muzoragira amaka yanyu n'amahene ni mu depose inkoho hasi murabe yuko mudasubira kwa banko muramusanzwe muhabaye leta ya Kongo ifashijwe na FDNB nawaza ntibazohagarika anokenka kubagaba kw'ibitero magingo namwe mufise mu mitwe yuko mubaronsa akaryo mu barasi ntibizokunda bari muri legitime defense bariko bidefanda batanguye kubagaba kw'ibitero inyuma yaho mudeklariye yuko mwifata mwiyunze nujya mu gwiterabwo kujya Kanyara kandi mumaze kubideklara ni mwebwe mwace mutangura kubagaba kw'ibitero mu birindiro byabo byari muri iyo misozi muhanamiye murigamba ko mwatsinze mubonye bahavuye mwibaza yuko mwashyize mu ijuru mwibagira yuko ari bo bafise igihugu
kuhisubiza yakanyisase. Voilà, umwanya n'uyu rero baje. Mubona yuko muzuhangana nabo, okay, it's okay. Nimureke uko minduru ngo bakora kwihonya bwoko. Nimuhangane nabo. Nimwe abatsinda bazotutse. Ariko mukaba mubona yuko mutari capable guhangana nabo. Guys, déposez vos armes. Kuneza y'abavyeyi banyu. Mureke kubicisha gahinda. Kuneza y'abatoyi banyu. Muriko muhenda ngo nibagwa ku rugamba ngazobari intwari. Déposez vos armes. Ariko mukaba mubona mu byukuri muzofightinga mugatsinda. Courage. Mu Kirundi niho bavuga ngo ngitarabona isyeri haha. Uyu mugani w'Ikirundi. Itarabona isyeri haha. Ariko icyo nabamenyesha nuko akanani umugabo nundi karamunanira kandi kananira abagabo ntiyimye. So reka rero mumbabarire navuze byinshi. Reka ndabashimira kano ka video ka kuri koloneli w'umunyamurenge aho yakoze ikiganiro mu by'ukuri agikorera mu buhungiro aho yakaturatura afise n'ubwoba bwinshi mu majambo yavuga mumva ko mu by'ukuri yaguma nicura ko kumbure done shobora kumusambura aho yarari canke aza guhura n'ibombe iturutse hariho hose. Muraza kumva ingene mu by'ukuri nawe ataratuje afise ntihahamuka, ariko kandi aguma yosha n'abana b'abanyamurenge. So reka rero ndabashire mu video kumbure turashobora kongera mu biganiro le soir bidakoze naho ntaco tuzosubira ku munsi w'ejo. Na leta y'u Burundi zifatikanyije hamwe n'imbonera kure n'abazalendo abo bose kugira ngo haguruke batumare. Nubwo imigambi yanyara kutumara ntabwo ariyo migambi y'Imana yuko wa mugabo yise umuhungu wiwe aramwita ngo Sibomana. Sibomana bisobanura kuko nubwo mwari mufite imigambi mibi ariko ntaco muzo mutwara. Nubwo mwebwe namwe mwabikoze gutyo ntabwo ari mwebwe Mana. Twebwe turiho kubw'Imana yacu y'Umurenge tugasura tukabaho kubw'imbaraga z'abasore bacu bahagurutse bakitanga. Rugezi yavyutse iterwa ejo bundi iterwa inzira zibiri. Rugezi ubwayo yonyine baratera n'uruhande rwa Gipimo, abandi baturuka hejuru muri Gipimo yose turuka Kabanju, abandi baturuka uruhande rwa Gasorgoki. Ariko abo bose barakubiswe nubwo hatabuzemwe abakomeretse bacu byenda nababuze ubuzima bwabo. Ariko ibyo byose ntabwo biduca intege ngo bitume tutazohaguruka kugira ngo turwanire igihugu cacu. Batangiye mu gitondo kugeza ni mugoroba amasasa yavuga n'amabomba menshi. Abaturage ntibigeze baryama, abaturage ntibagiye mu mirimo yabo ya buri munsi, abantu bose ntibagiye mu masoko n'ibyo bakagombye gukora. Abantu bose birirwa bahagaze ku misozi bavuga ngo abana bacu kandi barashize niki kandi leta ikoze. Kandi abo bose batewe na leta y'u Burundi, bategwa na leta ya Kongo yuko harimo FARDC, harimo abasirikari b'u Burundi, harimo abasirikari ba FDLR, harimo abazalendo, harimo takataka zose ziturutse hirya no hino. Ngizo zose nta kintu umugambi no gufata icumu no kurangiza ubunyamurenge. Ariko reka tugire ngo duhumurize abanyamurenge nubwo bateye izo mpande zose n'izindi, ariko abo bose barakubiswe kandi barahunze baragiye. Ubwo se bahunze iki? Nuko bahe bahunga isezerano yuko abana b'abanyamurenge ko bararwanira iwabo, ko bararwanira kubaho kwabo, ko bararwanira kubaho kw'abavyeyi babo. Nubwo biriya byose byasenyutse yewe n'imihana myinshi itarubakwa, ariko dufite icizere yuko tuzubaka tukagenda tukazogera n'imirimba tukazogera n'inganje, tuzogenda yewe turenge n'iyo mipaka ya Shaba ya Kivu, tuzogere no mu mipaka ya Shaba, tuzogera za Kindu, tuzogera aho twumva dushaka yuko kine guhigunisha cacu. Udutekereza yuko ashobora kutumarira hano muri Minembwe tibizokunda. Amaraso yamenetse arahagije. Enough is enough niko abongereza bazavuga. Ibi birahagije kugira ngo bihagararira. Nimugende muhagarike ibyo bitero. Bitabaye ibyo ngizo natwe twarahagurutse kugira ngo tuzivune. Ubu ngubu dufite umugambi wo kuzorwana kugira ngo buri muntu wese ubuzwa mahoro no kubaho kwiwe cyangwa kwasa agomba nawe kuzoba muri kino gihugu kandi akitwamo neza. Twebwe duteza amaboko uko muziyumvamo kwose nimuze duhaguruke ariko turwanire kubaho kwacu. Habaye ku munsi w'ejo mu gitondo babonye yuko bidahagije ibyo bakoze muri Rugezi, babyutse bagaba ibitero muri Mikenge yatangiye kuva mu gitondo kugeza nijoro. Ibitero bituruka impande zose aho kandi harimo force z'abarundi, izo ziturutse za Bijombo n'abaziturutse za Zero, abari baturutse mu Bibogobogo ngabo bose ko baraza gutera muri Minembwe, ko baraza gutera abana b'abanyamurenge bari mwabanyina namwo base, ko barashaka kugira ngo bazaje kwa banyina wabo se bazaje i Burundi se bazabaheza yahe matongo, ko ntayo namwe mwenyine ubwanyu mwenyine mukirwa muri Marana. Twebwe twaba dufite imisozi iri gutyo itakigira n'abantu,
aho niho turagira inka n'ihene zacu, aho niho tuzotura nitutatura abana bacu bazohatura. Ariko ntituzi ico muhemu dushakaho, kandi kino gihugu ntikizoba Burundi. Ntabwo muzogikata ngo mucomeke kuri Bujumbura canke mugishire kuri Cibitoke, ibyo nabyo ntibizokunda. Rero ko turagira ngo tubwire abarundi bahagurutse kugira ngo bafite umugambi wo kutumara, yuko nabo ntibizobakundira, yuko intera hamwe ntako zitagize kuva muri 1994 kugeza none. Ariko turacariho kandi turatuye. Rero kugira ngo tubwire abanyamurenge nuko nubwo ibizo bitero byose byagabwe zagejeje nimugoroba bizo bitero byose bimaze gusubizwayo, nubwo ugiha urangiza bwa mayimayi n'utundi twinshi, ariko abo bose n'abarundi bose basubiyeyo bikoreye ibipoyo, n'abandi benshi basubiyeyo bikoreye za mayiti. Ico muhemu pfira muri kino gihugu nicike, yuko nta munsi numwe abanyamurenge bigeze baba menace yo kuza gutera Burundi. Nta munsi numwe abanyamurenge barazwa ishinga n'u Burundi, ahubwo igituma uno munsi turajwe ishinga niyo leta y'u Burundi. Abarundi bareke kunumva nabi, ntabwo mpaye mvuga abarundi b'abaturage, ko ndavuga regime y'u Burundi iyobowe na Ndayishimiye. Nakure biriya zose by'ibitekerezo zo kumva kuko umunyamurenge ashobora kuzomukura muri Kongo, ibyo ntibizomukundira. Zageze hagati ibitero ntibyagarukira aho ngaho, mikenke kirimo irwana, ibindi bitero bituruka kuri Mukoko, ibindi bituruka kuri Nyaruhinga, imbunda nisha abaturage bo muri utwo duce kwa za Gakenke, za Muriza. Abo bose barasubiye kongera kumva imbunda nishi n'amasasa banyura hejuru n'amakompora, benshi ntibabaye bagihinga, abana basubiye kwishira ku bibero z'abanyine bahe bavuza induru bavuga ati bini biki bizongeye kutubaho. Ibyo tubwira abantu no kubwira yuko iyi leta y'u Burundi na leta ya Kongo zifatikanyije kugira ngo zimara umunyamurenge. Ibi ngibi ntibizokunda yuko twarahagurutse. Leta ya Kongo mu kugira umugambi wo kutumara yatangiriye mu kugira ngo isenye izosenya amazu, iteme imirima, inyaga inka, yica inkoko, yica ihene. Ariko iki ni igihe cyanyu cyo kugira ngo namwe mwinjira amashamba. Kino gihugu tuzogituramo kuko afande yavuze, tuzogitegesha uko dugishaka. Nimbe tuzogitegesha nk'inka ifite amahembe maremare, niko tuzokigira. Nimbe tuzogitegesha nk'inkungu, niko tuzokigira. Nimbe tuzokigira intenderi, uko niko tuzokigira. Yuko tuzokibamo kandi tukiyo mu mahoro, kandi tuzinjoyinga ibyiza by'iki gihugu nk'abandi bose. Nimuze nimureke byo byose. Ibitero byarakomeje, nubwo mvuze ibyo ngibyo hagati y'umunsi w'ejo n'umunsi w'ejo bundi nanone hasubiye kugabwa ibitero za drone. Leta y'u Burundi na Kongo nimbe mwaramaze gutsindwa intambara, murabizi abarundi mwatangiriye Rucuru, mwatangiriye muri Masisi, ubu nyine mugeze mu Bijumbu, ko murumva kuko muhemuja hehe, ubu se ko murahungira ko muraja mu Rurenge. Ibyo ngibyo nabyo ko bitazokunda yuko si iwanyu, aho mwahunze hose mugatsindwa ziriya ngamba zose. Ubu nyine niho mwumva kuko runo rugamba rwo muzotsinda. Imurenge n'abasore b'imurenge barahagaze yuko ntabwo bazabemerera kugira ngo mukomeze mutoteza abaturage babo. Rero ibyo byose nubwo mukomeza mugaba ivyo bitero bikabizo ku butaka byamaze kubananira, mumaze kugaba ibitero birenga 30 na bingahe muri ano mezi gusa ngahe, tutavuze ibyatangiye muri iyo myaka yose. Ariko izo zose mwaratsinzwe, nibyo ejo bundi mwaratsinzwe, nibyo ejo mwaratsinzwe. Ibisigaye gusa ko murazana za drone zirara za kamajoro yose n'amanywa, ngo zirashakisha buri muntu wese, ko zirashakisha fande wacu, ko zirashakisha abakomandazi bacu, ko zirashakisha amakoroneri bacu. Noneho mugesheje aho gushakisha ngo n'abashefu, ngo noneho murase n'amakanisa, murase n'amasantere de sante. Ibyo byose bimara bizotume mufata akarere. Yabaza bafata akarere ni ingabo ze zigenda zikadivasinga zikika mu nzu, zigafata imisozi, zigafata amabrigade, zigafata amabatayo, zigafata uturere, zigafata zone, zigafata rejo. Abo nibo bazafata igihugu, ariko ntibazafatisha igihugu drone. Drone yaraje isanga ingabo zacu aho ziri muri Rugezi, zitateye leta, zihagurukijwe i Bujumbura n'agasito y'unguyu wahagurutse kugira ngo amena amaraso y'abene wabo abanyamurenge. Uwo nguwo ngo niho ubikora. Ejo bundi mwabonye communique yatanzwe na MRDP ivuga yuko hari ibitero bihe biteguzwa n'ingabo nyinshi zazamutse ya misozi yose iva mu mushasha yo kuza gutera. Ibyo byose byavuzwe mbere yuko drone irasabana. N'ubu nyine duhe tuvugana namwe ziraha hejuru, ico zishakisha gusa ngo ubuzima bw'abantu zimareha abantu. Ibyo ntibizokunda yuko nabwo nimushake mubimenye, umuti kuravugutwa yuko nabyo bizokunda, yuko izo drone ntabwo zizobafatira igihugu. Rero no kugira ngo tubamenyeshe kuko zishe komandazi zacu, ariko nubwo bapfuye mureke tubabwire yuko badapfira gushira, nuko bapfa bamwe, ariko iherezo tuzotsinda runo rugamba. Kandi no rugamba rwacu kurutsinda nuko turugura no maraso y'abano bana bacu bahibagira. Bano bavyeyi muhe mubona abana banyu bahibagwa kuri iriya misozi, nimumenye yuko nico kiguzi yuko kashekera mwamaze kuyitanga amaraso arahagije yuko nta kindi. Umuntu agomba kuzotura hashaka, umuntu agomba kuzubaka hashaka, umuntu agomba kuzakora ico yumva ashaka muri Minembwe, yuko ikiguzi cyamaze gutangwa kandi cyararangiye. Rero mukugira ngo mbwira abantu bose nuko babwira yuko no mu ndondo yo hagati nuko nguko niko bimeze. Abarundi ko barahutaza abantu, murabizi kuko bakubise umwana baramwica, uwundi nawe araremze, abahaye bagenda mu masoko nuko bahe bamera, ko barakurwaho amataxe mu gihugu c'abandi, ko barakubitwa inkoni, ko barafungwa, ko barabateruriza ngo nitwirwaneho n'umunyamurenge wese.
yewe apana ndetse umunyamurenge uri muri Minembwe cyangwa muri Murenge n'umunyamurenge wese wiyumvamo yuko kubaho kwacu tugomba kubaho uwo wese yumve kuko ari twirwaneho uruhinja rwacu rwaraye ruvuze yewe n'inda yacu twateye ikiri munda uwo nguwo ni twirwaneho barya batekereza ngo none twirwaneho ngo ni bari abasore bafite imbunda cyangwa bikoreye mashini gani n'umugore wacu wamutekera umutsima ni twirwaneho n'umukecuru wacu wamuzaniye agakoma mu gitondo yaguye umuma ni twirwaneho n'umusaza wacu wagiye mu butayi akaje kumusengera ni twirwaneho abatekereza rero yuko bazomara twirwaneho nimutangire yuko nibyo ngibyo ni bimwe by'intera hamwe bavuze ngo batemagura umututsi wese n'imbuto yiwe n'uwari warashatse umututsi ari umuhutu nawe mutemagurana n'abana be ibyo ngibyo rero nibyo iyi migambi ya leta y'u Burundi reka tubabwire kuko abaturage bacu barambiwe abaturage bacu bakeneye kubaho mu mahoro nk'abandi bose ntabwo drone zigomba guhora muri Minembwe gituma zitaje Kirembwe gituma zitaje Kalemi gituma zitaje Lubumbashi gituma zitaje ahandi abanyamurenge bakoze iki muri Kongo kandi ntaho bazobajana yuko hano tuzohatura iteka ryose muzica umwe muzica babiri hazavuka 200 kandi tuzogumaho nta nubwo tuzoshira murakoze cyane murakoze Colonel none se umwarimu uvuze ngo abarundi ngwiriya ko baratoteza abaturage ese kuvuga ngo twirwaneho n'umurundi bahuriye hehe ushobora kutubwira niki cyane umurundi ariko ashaka kumunyamurenge cyangwa se kuri twirwaneho urakoze cyane kandi ni ikibazo ciza nanje shobora kukubaza cyangwa kabaza ubundi muntu wese udutegera ndetse mbaze n'u Burundi mbaze na president w'u Burundi mbaze n'abayobozi b'u Burundi abarundi niki mushaka kubanyamurenge abanyamurenge twavuze yuko imurenge nta nubwo hagira umupaka n'u Burundi umunyamurenge si umuntu uziraza inshinge no kugira ngo abe menace ku Burundi kugira ngo u Burundi buhagurutse ibihumbi n'ibihumbi amaburigade n'amaburigade amwe ngari za Bijombo ayandi ari muco hagati hehe abandi ari za Muramza abandi za Ruhuha abandi bageze hehe abandi bari za Ruvunge abandi bari Buvira abandi bari niki mudushakaho umunyamurenge ariho ahayirwaniraho kugira ngo abeho yatewe na leta yiwe mbi yabicanyi abavwayu abo twita amabandi y'abasahuzi b'igihugu abakriminere abantu bafite ideologie génocidaire kuva intera hamwe zambuka muri iki gihugu zatumye abakongomani bagira umutima mubi babinjizamo yuko umututsi wese ashobora kuba ari umuntu mubi ntaho muzotujana yuko uko mungana mwavugaga yuko mushobora ngo kutumira ngo tumeze nk'ururimi ndagira ngo byarababihiye twarababwiye mu kiganiro gishize turababwira ngo muzocire birarura tibishobora kumirika umunyamurenge ntiyoroshe kugira ngo umutunguro mwabarundi mwe nubwo muzohagurutsa umusirikare w'u Burundi yewe kugeza kuri Ndayishimiye cyangwa prime chef d'état major akazohaguruka kazi murenge ntabwo muzodukura kuri ubu butaka yuko abahagurutse leta ya Kongo si yifite ingabo nke yewe leta ya Kongo si yifite ibikoresho bike yewe leta ya Kongo si yifite izo za drone nke ariko ibyo byose barabigerageje byarananiranye yego bazica nkuko bishe komanda wacu kandi tukomeze tumusabirira uko ridashira ariko nubwo bazica nabandi nabo ngwabo barayibishe mu rugezi ariko ibyo byose siko turababwira kuko ari yo kiguzi cy'amaraso yo kubaho kwacu hano mwebwe bitinde bitebuke muzova kuri iriya misozi kandi muzoyivaho nabi abarundi kuba muhemu kubita abantu mukabatoteza muri iyi ndondo abahungu babiri umwe arapfa ubundi nawe ari muri koma mwabajijije umuntu gusa natwirwaneho no gusanka iwabo umuntu azasa nkahavuka namwe mwabarundi mwe musanka igitega mugasanka muyinga musanka Bujumbura natwe tugasanka Bijombo tugasanka Minembwe ico mudushaka kugira ngo muzamubwira umuntu nguri yasanka kuriya mushaka kuvuga iki hano ni iwacu dusanka iwacu tuzogenda nk'iwacu tuzatugenda nk'abasore biwacu uko tumeze niko tumeze mureke kutuziziconga icagari cyo mudukubitira kugira ngo mutwice rero mwabarundi mwe ico twobabwira nuko nta munyamurenge numwe wigeze agira umugambi wo kuza kubatera ibyo mpaye mvuga rero ni regime y'u Burundi ni muhaguruke mukure iyo nkota mwafashe yo kumara munyamurenge kandi nubwo muhaye muzamura abasirikari bandi uno munsi mugende mumenye ko tudatega ubwoba n'ingabo ninshi twebwe tugiye kumera nka kujya kwa Gehazi ngo warebye ngo abwira Elisa aramubwira ngo noneho ngo mbonye ingabo ati bitangaza biziri ku magari ngo yaka imiriro uwundi ngaramubwira ati caguhumura ngurebe izindi ngabo zituzungurutse uko zimeze Minembwe izungurutswe n'ingabo zikomeye amadubu n'intare zirahagaze kandi ziyemeje kuko kino gihugu kitazapfugusa tukirimo tuzogipfira mwabarundi mwe mushatse mwamenya yuko option yacu twavuze no mu bindi biganiro gutsinda niyo mahitamo yonyine dufite uru rugamba twatangije kandi uru rugamba MRDP twirwaneho tuzorutsinda kandi kera twamaze kurutsinda yuko ingabo n'ibihumbi zari bituzungurutse zarasaga abavyeyi bacu gitondo n'umugoroba zabatemaguriraga mu mirima zabacaga amabere
zabarepingaga igitondo n'umugoroba izo zose ntazikiri kuri ubu butaka udusigaye ni turiya dugenda dutumagura udusasu ariko natwo turaye turi burangire igisigaye nizi drone zituri hejuru nazo ziraye ziri burangire mugende mumenye yuko nta joro ridaca kandi nta mvura n'imidahita abarundi rero tubabwire kuko muri ya bose aho mwakambise iminsi itari myinshi cyane ndabizi yuko iminsi yanyu bariye kotoka